amazi rimwe na rimwe akunda kubonekana mw'ijoro nko masaa 2 saa 5 canke kanabura kamara imisi nyene atayariho hanyuma nasabe yanje nyene baravuma nyene ku migezi isanzwe ku migende nyene isanzwe nke icaba ari umubanyi afise akayaguha urya afise amatangi amazi ntizishobora kuyaronka cane hari igihe akatika umunsi wose ugahera bikaba ngombwa ko tuja kuyarondera hanze amazi yashobora kugenda umunsi wose ugahera ata mazi dufise ngaha umva yamaze kugenda tuca turondera ubundi buryo twiyungunganyamo tukaza tuyarondera mu yandi makati biratugora kubera gukoresha amazi kumesura guteka ibyo byose ni intambamyi nziza kumva y'amazi n'indwara zose zirashobora kwaduka kubera kubura amazi. Iyo bisanzwe duherereye ino misi amazi si kirenga nahabonetse aboneka nka rimwe akacaca nk'imisi 2 adasuye kuboneka. Hari ahantu usanga hari utunani turiba nyene dusanzwe ariko ntitumenyeranye gose ko ntana yariho cyane gose tweca twigumye nyene nihanganuka tukagara nyene ko nyene ko nta nzinzi twegere nka twashobora kuyavoma mpamaze kubura amazi gufungura cyo kumesura ugira iki nyene numva ubuzima buhagaze iyo abuze yesha tuja kwiyaranja tuhiga hano muturiba nko mu migende nyene no mu shaga kuyora nyene kugira umuntu arabe tukoro nk'icyakaraba irondera nkayo kumesura kugira isuku nyene ibintu bito bito hageze guhiga y'unywa nyene uriyaranje ugasaba nko bafise nk'amatangi usaba babijejwe bakaraba ico kibazo bagikemura amazi bakatanga amazi akwiye kugira abantu ntituze tureke kwidoga. Mu bisanzwe bidorari 100 ariko kucuyizana na majana 5 bakabikashirwa muri isi sanfra majana 6 tuyakura kure. Hari igihe tuja mu za Kinama za mu Buterere bataxibira baragenda bakayigereza ngaha hafi hanyuma hariho n'abayazana modoka twasaba regide yuko yokora ibishoboka tukaza turaronka amazi kabisa kuko biratugora kugira ngo turonka amazi. Cyo gusaba inyamba kubajejwe ibikenewe by'amazi bakora bakayigira karakunwa dufasha mu nyene amazi akaboneka